nk'uko mwamaze kuba muvyumva kabisa ururimo ruriko rurabiranga neza na neza ni ku mugabane wa buraya twamaze kuba tubashika neza cane amakuru yacu mu nkundire tuyahere ndavuga mu gihugu c'ubwongereza bariko barakina journée ya 34 ndavuga ku ma equipe yose yo mu gihugu c'ubwongereza duhere uko resultats ariko ziragenda zimeze equipe ya West Ham ku munsi wa gatandatu bariko baranganya na equipe ya Liverpool ibitsindo bigera kuri bibiri kubindi mu gihe Fulham yarikiranganya na Crystal Palace igitsindo kimwe ku kindi. Manchester United bariko baranganya na equipe ya Burnley igitsindo kimwe ku kindi. Newcastle United yarikiramanura bimwe byimva mutima kabisa 5G batsinda equipe ya Sheffield United tsindo bitanu byose ku gitsindo kimwe. Wolverhampton Wanderers bariko barashira mu mazi abira equipe ya Luton Town tsindo bibiri ku gitsindo kimwe. Everton yarikira tsinda equipe ya Brentford igitsindo kimwe kubusa mu gihe Aston Villa nabo bariko baratsinda equipe bariko baranganya na equipe ya Chelsea tsinda bigira kuri bibiri kubindi ku munsi wajo hari match zigera kuri zitatu zonyene equipe ya Arsenal muri derby yo mu gisagara ca Londres bariko baraza ababikora neza cyane kabisa batsinda equipe ya Arsenal ibitsindo nako ya Tottenham Hotspur tsinda bitatu kuri bibiri. Bournemouth yarikira tsinda Brighton bitatu kubusa mu gihe Nottingham Forest nayo yarikira tsindwa na Manchester City ibitsindo bigira kuri bibiri kubusa. Kurse irabandanya hagati ya equipe ya Arsenal ndetse na Man City. Arsenal mu kibanza ca mbere, Man City gakurikiraho hagati yabo ikinyuranyo c'inota rimwe gusa mu gihe equipe ya Man City baracafise urukino rw'ikirarane hagati ya bazotana mu mitwe na equipe yane na equipe ya Nottingham Forest nyene bakinye ku munsi w'ejo. Ni equipe ya Man City ni equipe ya Arsenal equipe zose kabisa ntabwo zishaka kurekura. Ugiye kuraba equipe ya Arsenal yoyo bavuga ko baje kuba bakina na equipe yari maze igihe itariki irakina equipe ya Tottenham Hotspur. Equipe ya Tottenham Hotspur yari gukina itariki 14 z'ukwezi kwa kane baramaze iminsi irenga hafi 10 batariko barakina Premier League. Nuvuga equipe ya Arsenal yari kigenda ikintu ihozako muri Premier League nuvuga ko bobo ntibarikura baguma bagenda batsinda ko bukiye ko bwije mu gihe equipe ya Arsenal yobona ko umwaka weze bahuje igikombe kuri journée ya nyuma. Ugiye kuraba no munsi equipe ya Arsenal ni equipe nakuri kitsinda convence kuza ukitsinda equipe ya Tottenham Hotspur ibisindo bishika kuri bitatu kuri bibiri novuga ko ari ikintu cyo kuri equipe ya Arsenal kuko bagiye kuba baruhuka ari ibisindo bitatu byose kubusa ibisindo bitatu byashitse byinjiye ku munota bishika ku munota 38 mu gihe equipe ya Tottenham Hotspur yagiye kuba igombora muri mita ya kabiri ivyo bisindo bibiri bizakuranga bitatu kuri bibiri. Yari derby yi Londres mu Bwongereza ni Tottenham Hotspur nayo yari kitgende twereka challenge ikomeye muri Premier League ko nabo bariko baniganira Big 4 mu gihe equipe ya Arsenal yari ikiniganira igikombe. Rero novuga ko ari ukino rutoroje mu gihe equipe ya Man City yoyo ni equipe novuga ko no munsi baje kuba bakina urukino bakwiza amanota 79 barushino tarimwe na equipe ya Arsenal bafite n'urukino rw'ikirarane ni Manchester City umwaka weze yatakanye Premier League. Novuga ko naco ari n'ikintu cingenze kuri equipe ya Man City uno munsi baraharura ati muri UEFA Champions League twavuyemwo nta kindi gikombe bashize kamasi inyuma atari Premier League. Arsenal gutsinda derby zigera kuri zibiri zi Londres batsinze ibitsindo bigera ku 8 kuko equipe ya Chelsea batsinze 5 kubusa bagarutse batsinda equipe ya Tottenham Hotspur ibitsindo 3 kuri bibiri. Biratwereka urwego rero equipe ibiriko cyangwa urwego equipe ibiriko yateguyeko kuko tugiye kuraba equipe ya Arsenal no munsi turaza gusanga iraza kuzana mu equipe afite ibitsindo byinshi. Ina equipe ya mbere ifite ibitsindo byinshi hariya mu higanwa rikuru ry'igihugu cy'ubwongereza. Rero nagomba cyane bihuza no kwa Manchester City ni Arsenal bagiye gukina mu gihe bari bazi equipe ya Manchester City nivyo yaje gukina inyuma yabo mugabo bari bazi ko ifise ibirane bigera kuri bibiri kandi bari bamaze kubona umusaruro wamaze kuva kwa Liverpool. Liverpool yari maze kubi inganya ibitsindo bibiri kubindi sigura ko yarose inota rimwe. Hari hasigaye Arsenal kuvuga ngo reka tuze dushira ico gitutu kuri equipe ya Manchester City kuno munsi biragoye kugarukana equipe ya Liverpool muri equipe ziriko zinyaranira igikombe kuko urwego bariko barutweretse. Rero Arsenal imeze neza utimeze neza gute abafise n'abakinyi beza bamaze kuba bagarukana bose twanabonye n'ubita Thomas Partey yameze neza mu rukino bariko ko bagenda bakina Tottenham Hotspur twabonye abasore bameze neza aba defenseur bagera kuri babiri baba action Dion nayo imaze kubigira byinshi tanga kwa Arsenal abasore bagera kuri batatu baba ataka uwo mvanimwe Kai Havertz namaze kwisanga
mu mutima nawe w'abaganazi amaze kuba yinjiramo neza na neza kuko urabona uno munsi araza agashyiramo icyo gitsindo yanakibonye uno munsi ari muri iyo muhare deja n'urwego ariko biratwemeza ko tuza kumubona muri ero muri Mannschaft n'urwego ariko ruraza kuba rumutuma nawe aboneka muri ero ndavuga muri ekipe yane muri ekipe ya National Mannschaft y'Ubudago n'uwitwa Akayi Havertz ni Arsenal ni ekipe ya Man City ekipe zikomeje kubandanya ziri muri course ni Arsenal ku munsi w'ejo yaje kuba itega ubwoba na ekipe ya Tottenham kuko umufana wa Arsenal w'isantu yarari nyeza yabona neza cyane ko ekipe yiwe ibintu bisa n'ibiyangaranye nako ni Arsenal ubona ko itandukanye na Arsenal ndavuga yo kumwakweze kuko ubu urabona neza cyane abakinyi babo mu mpera za saison abakinyi babo bose barahari ariko baragerageza kwitanga bariko baratsinda amamatch agiye akomakomeye benshi bari babateze match ya Chelsea ariko baraza barayisimba kubera yari derby abandi bari babateze Tottenham ati ubundi Tottenham niyo equipe kunze kuba inababangamira bari derby yo mu gisagara ca Londres ubundi baranegeranye cyane ariko equipe ya Arsenal razirahagarara kandi bari no ku kibuga ca Tottenham Hotspur equipe ya Man City ni equipe nayo imaze kubitumenyereza nko ku mwaka weze equipe ya Man City yamaze inkino zigera kuri 14 inyuma ya saison match 14 imbere yuko champion irangira zose bazimaje kabisa batanatsinzwe biza gutuma batwara igikombe ariko bitandukanye n'ubu kuko na equipe ya Arsenal nayo ntabwo nayo ubwa yirikira hagarika ntabwo nayo ubwa yirikira hagarika ko nayo irikira bandanya itsinda kandi irikira rondera kubandanya nayo ko yoraba ko uno yoza gutwara igikombe cha Premier League cy'uno mwaka ariko ni course iza kuba ifise ibiharuro byinshi ndavuga ko witwa Joseph Pep Guardiola ndetse n'uwitwa Mikel Arteta bose icyo bahuriye ko nuko yaba Arteta yaba Pep Guardiola bose baraza kuba bakina championa imwe nibyo witwa Pep Guardiola asigaje finale ya FA Cup azobatana mu mitwe na Manchester United ariko yapfuyemwe muri UEFA Champions League ari nako nuko na Arsenal nayo yaje kubinavamwo bose baraza kuba basigaye bariko barahangana kuri citwa Premier League no mwaka ariko no muri course iraza kuba igira byinshi bandanya yaba ekipe ya Arsenal asigaje ekipe ya Manchester United yaba ekipe ya Man City asigaje ekipe ya Tottenham Hotspur natanguye kuba ndana Anatu Brage ndavuga kuri page bamwe na bamwe bagenda banishirira ko bati ekipe ya Tottenham Hotspur ati Arsenal kabisa ntikonte kuri Tottenham kuza guhagarika Man City ati basanzwe arabakeba ati kandi basanzwe banabizi yuko ekipe ya Arsenal gutwara igikombe kuri bo ati ni nk'agasuzuguro kuri ekipe ya Tottenham ati ekipe ya Tottenham ishobora kurekera ekipe yane si ekipe ya Man City hakiri kare muri ico gihe ekipe ya Man City turaza gusanga match isigaje tari match tuza kwitera ubwoba cyane ubundi kiyo kuraba match ya Arsenal isigaje ndetse na Man City Arsenal navuga ko basigaje match zitatu muri Premier League Man City isigaje match zine kuko barafise kirarane match zikomeye kwa City ni West Ham na Tottenham ndavuga muri june zibiri za nyuma mu Arsenal nafise Man U na Everton rero navuga ko ugiye kuraba ku ruhande rwa Arsenal ukaja kuraba ku ruhande rwa Man City na Arsenal no munsi novuga ko nabo nyine nona ko barindire ko Man City ishobora kurekura muri Premier League kugira bikundikara ko boshaka gutakana ikombe cy'uno mwaka ni match ubona ko zirimo ibiharuro yaba ku ruhande rwa Arsenal yaba ku ruhande rwa Manchester City kuko yaba Arsenal bagiye gukina na equipe ya Manchester City ni equipe ya Man U ni equipe ya Man U nayo irikiranigana kugira abe kubaza gukina Champions League canke Europa League y'uno mwaka mu gihe equipe ya Man City nayo baza kuba ari kwakina na equipe ya Tottenham Hotspur ni equipe bagoye cyane yaba muri Premier League muri phase ya match yabahuje ni Tottenham Hotspur yagerageje composer equipe ya Manchester City Manchester City ubona ko bari kwakina n'izi equipe za West Ham ubona ko nayo nyene bafite akazi gatoroshe mugani Pep Guardiola uri kurara uno munsi azi neza umukoca Arteta imikenyero yiwe kuko no gusarita umwaka weze Arteta igikombe yagushije ku munota wa nyuma kandi ugiye kuraba no munsi Arsenal yo mwaka weze na Arsenal yo no mwaka biratandukanye gose ni Arsenal ubona kuri determine gusumvya Arsenal yo mu mwaka uheze Arsenal no munsi novuga ko ikigenda itsinda ama equipe akomeye kandi ikigenda yatsinda ikonvenga match batsinze Chelsea batsinze ibitsindo 5 si Chelsea yonyene match batsinze Liverpool ndiko hari ku ma equipe novuga ko basa nka bariko baniganira igikombe Liverpool ni bayitsinze muri ibitsindo 3 kuri kimwe Manchester City no mwaka byanabananiye ko ashobora no kuba batsinda equipe ya Arsenal ni bona Nick naguciriye mu gato ni equipe ya Arsenal ubona ko no mwaka nivyo
abasore b'iwabo mu isezi heze benshi bagiye baranavunika ndavuga sezo irikize narangira ariko bitandukanye n'ino sezo abasore b'iwabo bariko baragaruka bakira nabonye na performance imeze neza cyane witwa Thomas Partey nyuma y'igihe gitari gito atari karakina ariko aje kuraba ibintu yakoze ndavuga kuri ekipe ya Chelsea ndetse no kuri ekipe ya Tottenham Hotspur urabona neza cyane kuwitwa Thomas Partey nawe bashobora kuza bagakonta kuri trio magic yo hagati mu kibuga ndavuga witwa Martin Odegaard atereka kwitwa Thomas Partey ndetse na Declan Rice sore kabisubira ko bagenda abameze neza cyane ariko ni ku munsi w'ejo witwa David Raya yaje kuba akora agasha yaje kuba atanga kabisi kado ku witwa Romero ekipe ya Tottenham bazaga kuba gitsinda ariko Mikel Arteta ati naje kuba nshima ukuntu witwa David Raya yaje kuba akindi minota 25 yarisigaye ati kuba gukora ikosa nk'ariryama ugaca ukina neza cyane iminota 25 yarisigaye ati navyo byatweretse yuko nivyo gukora ikosa birashika atariko navyo byatweretse yuko yaje kuba yigarura hakiri kare ngo ikosa ritaje kuba ari mu destabilize ubona ko n'inyuma yiwe hari abakinyi hari abafana ba ekipe ya Tottenham Hotspur ati nishimira urwego aza kuba nageze ko ni ekipe ya Arsenal ni ekipe ya Man City babananije kubandanya bari muri kursi ciza kwa Man City nawo uwitwa Erling Braut Haaland yagarutse ava mu mvune ahita shamwe n'ico gitsindo naco cerekana yuko kuri ekipe ya Arsenal ndetse no kuri ekipe ya Man City bose muri make bitanga uko bishoboka kugira ngo baze kuba batahukana ndavuga kino gikombe cy'umwaka muri rusange ikintu novuga turaza kureba ekipe tugasanga ndetse n'abakinyi bariko barakina bose ugasanga bariko baritanga ugiye kuraba kwa Arsenal nivyo mumenyereza bafise iyo contribution mugabo ugiye kuraba urasanga n'abakina bafise ya esprit de combativité ko tugiye kuraba uburyo bakinye match wabona ko Tottenham Hotspur nayo yari kibotsa ku gitutu anabuze gatongo bagombora igitsindo match irangire 3 ku bindi muga kubera abakinyi ya kakano bafise bavuga ngo ntitugomba gutakaza igikombe cyangwa ntitugomba gukora ikosa twakoze nk'iryo mu mwaka uheze twatakaje igikombe ku majurune ya nyuma navyo byaje gufasha ikipe ya Arsenal kwa Manchester City naho no musi bafise squad nivyo no kwa Arsenal bari bafise muga no kwa City naho tugiye kuraba nabone babakinyi bamaze kuba bafise experience bakinyi inkino nyinshi za Champions League bitandukanye no kwa Arsenal uraza gusanga kwa Arsenal ari abakinyi bafise inkino nyinshi za UEFA ngakora Man City no musi barazifise ndetse bari bafise na Kevin De Bruyne yarameze neza yanatanze iyo pass yavuye mu gitsindo ca Braut Erling Haaland nawe novuga yuko amaze kuba novuga ngo umukinya afise ibitsindo byinshi yakujya ibitsindo 21 ivyo byose biratwereka uburyo ekipe birigenda ikora utibagira Jessica Vardiole bari match ya gatatu yikurikiranya atereka mu bitsindo kanini no mu defenseur ubundi ivyo navyo biraza kuba biza bigakonfirma yuko yaba Man City yaba ekipe ya Arsenal bose bariko baritanga afo ndavuga kuri no Premier League navyo biraza kubandanya n'ubundi biduha ndavuga isura nziza cyane kuri Premier League biraza kubandanya biduha ndavuga akazi gakomeye ndavuga abakuri Arsenal ndetse no kuri Man City ubundi muri no minsi ya nyuma ndavuga muri no zino match za nyuma uza gusanga ata match rimwe yaba ya Man City canke ya Arsenal uba wifuza gusiba match ziryoshye kuko bose nta muntu aza kuba ashaka gutakaza nta muntu aza kuba ashaka gutakaza akajama kamwe kuri ekipe ya Liverpool yaje kubinganya na ekipe ya West Ham imishamirano kuwitwa Mohamed Salah ndetse no witwa Jurgen Klopp imbere yo kwitwa Mohamed Salah yinjira mu kibuga ariko ekipe ya Liverpool nibaza ko yashize ko agasara bagatukura kuri Premier League ino mwaka ndiye kuraba ekipe ya Liverpool nkuko ari kurabivuga ne ekipe navuga ko uravye urugendo izindi zarimwe Arsenal na Manchester City yo yamaze kuba yikora mu murongo kuko barushwa amanota agera kuri 5 nize na Arsenal na ekipe ya Arsenal amanota agera kurane kuri Man City mu gihe Man City bisurukino gukirarane ekipe ya Liverpool abireza ko bisaba ingufu nyinshi zo kuza kuromonta ayo manota agira kuri 5 canke 4 barushwa nayo ma ekipe agera kuri 2 ari imbere yabo ariko ikingenzi kirimo Liverpool yakina na Tottenham inde Liverpool barahejeje ubundi ntabwo barakina ekipe ya Liverpool barakina ahubwo match ikurikira Tottenham irakina na Liverpool kuko Tottenham ifise match zigera kuri 3 nayo ma ekipe iyo squad kwa Arsenal irahitija kwa Liverpool ihitija kwa Man City hari jambo Mohamed Salah yavuze yaje kunyereka ko muri vestiaire kwa Liverpool hari bitagenda musaza baje kumusubiriza yanagombye no gufatana mu mashati no bita Jurgen Klopp arazara mubwira mu maso ngo hamwe no bivuga ubunyene ngo umuriro wo kwaka ndabizi umuriro wo kwaka hamwe no bivuga ubunyene twe turasinumva Teski agira avuga ibiki Darwin Nunez no yaje kumuhoyahoya aravuga ngo ntukabivuge muvandimwe ubundi abantu
abantu barabye mace Mm. iryo sanamu bayibonye ntabwo yari isanamu nziza ntabwo yari isanamu nziza ndavuga cyane kwitwa Mohamed Salah Mm. ndetse Na na Jurgen Klopp Jurgen umumenyereza Klopp. wiwe ariko navyo byaje kuba byerekana yuko yaba Mohamed Salah yaba Jurgen Klopp umwe wese afise icyo ariko araruprosha uwundi umwe wese afise icyo ariko aragiriza uwundi umwe mwabo babiri ariko kuri match yo ku munsi wa gatandatu ndavuga kwitwa Jurgen Klopp nawe match yaje kubimucanga yaje kuba atanguza hanze witwa Darwin Nunez atanguza hanze witwa Mohamed Salah atanguza hanze witwa uyu Ibrahima Konate atanguza hanze witwa Dominic Szoboszlai kuranyumva aho match yari amaze kuba mu yitanga. gihe uzi neza cyane yuko wowe nawe uri muri course n'andi ma equipe nayo atari karahagarika kandi agiye guhura na equipe ya West Ham equipe itari nambi ariko n'ubundi niko byategerezwa kuba bigenda witwa Jurgen Klopp arashobora kuba ariko arasezerane nibyo ntabwo ariko asezerane nk'uko byari abyiteze nawe muri equipe ya Liverpool kandi nta n'abafana ba Liverpool baza kuba banamukurikiriza amajambo mabi ndavuga witwa Jurgen Klopp kuko nabo baje kuba bagira uwo munezero biciye kuri Jurgen Klopp ariko ni equipe ya Liverpool nayo iraza kuyisanga mu bibazo kabisa baraza kuba barangiza sezo ibintu bitameze neza cyane kuri ekipe ya Liverpool novuga ko kuva bavuye muri Europa League basezerana na ekipe ya Atalanta ni ekipe ya Liverpool ubona ko bitari ko biragenda neza muri rusange kuko bace baza muri Premier League bazasindwa n'izi ekipe nka za Crystal Palace zaza zirabatsinda baraza baratakaza ku bintu tumenyere kuri ekipe ya Liverpool ni ekipe ya Liverpool no munsi ugiye kuraba no munsi kuronka amanota 3 biranabagora cyane ekipe ya Liverpool ugiye kuraba ni ekipe yaratanguye neza muri Premier League ni ekipe ariko iziniganira ibikombe n'izi za Arsenal na za Man City ekipe yagiye no ku isoko yanagiye no kwisoko iranagura abantu baraza baranavuga ati ekipe ya Liverpool muri zino ekipe zitatu ni ekipe turiko turaha amahigwe yo gutahukana Premier League no mwaka muguru umusi ni ekipe novuga ko yishonoye muri niyo yishonoye ijya mbere muri zino ekipe zibiri kuravye match zisigaye mukaraba na performance bariko baraza berekana abakinyi bagiye batandukanye muri ekipe ya Liverpool bana ko ekipe ya Liverpool amahigwe gutahukana igikombe ari make cyane ukaraba ndetse na performance abo b'imbere yabo nabo bariko barerekana biraza kuba bigora kwa ekipe ya Liverpool kuriko byari bimeze mu gihugu cy'Ubwongereza Arsenal mu kibanza ca mbere harasigaye Journalist 380 Manchester City 79 barasuruka no gukirarane Liverpool 75 Aston Villa 67 Tottenham Hotspur 60 niyo bafise Erling Braut Haaland ibitsinda 21 Cole Palmer ibitsindo abegera kuri 20 witwa Dominic Solanke ari ngaho inyuma yabo ndetse n'uwitwa Oli Watkins mu basore bariko batsinda ibitsindo byinshi ari nako tuva muri Premier League kabisa twekeze ndavuga muri Serie A nabo nako muri La Liga EA nabo bariko barakina resultat zari zimeze uko gukurikira derby ndavuga yo mu gisagara ca Sevilla yari kirarangira igitsindo kimwe ku kindi ndavuga ku ruhande rwa Sevilla ndetse na ekipe yane ndetse na ekipe ya Real Betis ikitsindo kimwe ku kindi Villarreal yari kiratsinda Real kandi ibitsinda bigera kuri 3 Granada yari kiratsinda Osasuna 3-0 Cadiz yariko iranganya na Mallorca kimwe ku kindi Atletico de Madrid barako baratsinda Atletico Club de Bilbao 3 ku gitsindo kimwe Deportivo Alaves barako baratsinda Celta Vigo 3-0 Almeria yari kiratsindwa na Getafe 3-1 Las Palmas yari kiratsindwa na Girona 2-0 Real Sociedad yari kiratsindwa na Real Madrid ya Carlo Ancelotti igitsindo kimwe ku ubusa kuri no munsi Barcelona iraza kubitana mitwe 3 y'ijoro na ekipe ya Valencia bona apologize Real Madrid yari kiratsinda igitsindo kimwe ku busa titiraziyo yiwe ya mbere umwana muto Arda Güler igitsindo ciwe ca mbere muri ekipe ya Real Madrid ahitaba na man of the match witwa Arda Güler ya Real Madrid barako bari bakinishije abakinyi benshi kabisa bari basanzwe bakoresha nk'ababench abitwa ba Dani Ceballos abitwa ba Arda Güler abitwa ba Fran Garcia ba Jose bari batanguye mu kibuga abagiye batandukanye kabisa badakunze ba Kepa Arrizabalaga batari batkunze kuba batangura mu kibuga Real Madrid ariko n'ubundi nticabujije yuko Kepa Arrizabalaga agira clean sheet nicabuje ko Real Madrid toramanota agira kuri 3 witwa Arda Güler performance yiwe itanguye kubivugisha batari bake umwana nawe novuga yuko yahawe icyizere cyo gutanguzwa mu kibuga nawe kibyaza umusaruro igitsindo kimwe Real de Madrid yarose yagiyeho n'umwana muto Arda Güler rero biratwereka ikintu novuga yuko nivyo hariyo ko guhanganira umwanya ndetse n'abandi bakinyi bagiye batandukanye kwa Real de Madrid mugo umwana we navuga yuko araza umupira kabisa umwana azi umupira urabona ukuntu asaba ibaro urabona ukuntu
ashobora kuyorganiza ashobora gukinisha abandi bakinyi ukabona ko ari wa mukinyi akiri muto kandi ubona ko ari ku rwego rwo hejuru mu gihe yoronka umwanya aridagira turaza kumubona ameze nk'aba Pablo Gaviria kwa FC Barcelona ba Pedri Gonzalez kuko nabo nyene bagiye baduza uko nyene bagiye bari mu myanya mikeya hanyuma baraza bariyerekana mu nyuma baza gufatisha nivyo ni kwa Real naho novuga yuko tukunze kubona novuga ngo zino mpano z'abana bato baza bakigaragaza mugabo nabonye ko amahirwe menshi ngaraza kwaguma kwa Real de Madrid musore kabisa ngo nabwo aza kuba ahava Atletico de Madrid abasore babo bariko barabikora neza cyane batsinda Atletico